Mugisha urabona iteka wampaye ubu sindi ubushaza nk'abandi ubu singi ibiharage nk'abandi ego basi izo nyama bazinyine ubu ntubona ko meze neza wa muceri wera ntakiburya bimeze gute ubu ko ntakigwara umutwe sinakize wubahwa aho uri hose wubahwe ubutakuzi niwe azogutera akagere canke akuvuge nabi wubahwe bite Mugisha ni impore je ndashima meze neza sinidoga nukuri imbere ya vyose ntanguye kugushima no kugukenguruka icambu cawe ufise abakuvugira umenga ukandika n'akamesaje umenga babonye ko ufise imana yo mwijuru ikuvugira ndavye ukuntu basigaye banyitaho ndavye ukuntu basigaye banyisemba n'ukuntu bari kumbwira ko nokwiyongeza vraiment sinari nzi ko vyohindutse aho nari ntanguye kugera kuvyerekeye gufungura kuvyerekeye kirakitu ikintu nagombe ndagusaba kujya mu rundi kazi berekanye ari guhohotera abavyeyi bari ino twese icarabo turakizi kandi tumaze igihe kinini ino nkuko ari nka jewe nkaca duhumirana kabingira bosanga namuvogeye bakaca naje bandasa naje bose basanga namukeresa urya mukobwa nukuri ukumva batanguye gutanga amahera yo gusora twikure kurya mwasi naho yoba irake zitatu uzu nkome ishwashwa ucembox ubimbare kuko ujya muntu yabivuze nta namba yiwe mfise batwereke umuganga bishoboye tumukorere ko kuko aratumaze nka jewe ndanamwegereye hari n'igihe noza nsanga banantwayeyo umva atohava nyica nukuri ico kintu bagikorere ko ningoga ndahari ubambaririra ati hariho n'ubundi yabishigikiye ibihumbi ijana n'akantu k'umuravyo nukuri tumwereke yuko abarundi kazi dufise indero runtu n'urukundo n'umwete wo kwitanaho niho n'ababarabu bazoca bamenya ati abarundi kazi bubahwe nkuko badukurira akazi ko dushoboye gukora twishire ko agateka nk'abandi ndavye agateka nsigaye mfise kare wamenga ndi yawo sinari nzi unye ko yo nampamagara bakabona ko bakoze amakosa nukuri kw'Imana wubahwa aho uri hose Imana ikumeza kirire wubahwe nukuri ndagushimiye cyane Imana izokudugana n'amaguru vyiza we ntibogufovye oya Imana yimba twumva izorungika abamarayika bakurera uko nyene yerekana urukundo ufita uri umurundi ukwije ivyangombwa n'amategeko sawa mugira ibihe vyiza amakuru yawe amaze gutumeze neza erega nuko utanterefonye utungiye kundondera burya bajya abantu baba bagumye bandondera tuvugana nababwiye ati hariho amategeko akingira abakozi muri Saudi Arabia ati ikintu nobibutsa nuko mwobanza mukaraba zijya mpapuro za kontra mwasinyiranye na nijya agence yabahaye uwo mukozi ati kubera ko birasobanutse neza yuko umukozi mu bintu mubwirizwa kumuha harimo indya kumugaburira kubera akoresha inguvu kumuvuza agwaye kandi ivyo kumukubita cyangwa kumutera ubwoba ntibirimo ikindi nabibukije navuze ati kirakugwa no kuvunika noneho uwo mukozi wanyu ariko akora ibintu mutamuzaniye ngaho nimba ari mupishi ni mupishi nimba ari cleaner ni cleaner uwo mwamuzanye ngaho ngo wafashe mu nzu mugabo ariko arakora ubucuruzi abinjiriza amahera ni gute yobinjiriza amahera kandi menshi mukabona ko mwunguka mugo ntimumuha ivyarya ati ahubwo mwebwe ntimukunda na business yanyu nimufate ataraza mubanze buraba ukuntu amafaranga mwinjiza murabe nayo mwinjiza ubuti erega ahashatse yo kwigira kandi ntimwomuzibira ati nukuri nta n'umugambi wo gutoroka vise mugabo ashatse no gutoroka yotoroka ati nimwiyumvire hamwe yotoroka rero ukuntu mwosigara mukora ngaho ati ubona muba mwungutse cimwa muhombye tawe yamufise ubwenge mwari gufata mukamuha indya akarya agahaga agacuruza neza namwe mukunguka
ati iyi ni inama ndabagiriye yiyongera ku kintu nababwiye njejwe ndiko ndababwira buno butumwa. Vraiment narabaganirije ndabaganiriza neza, ntaco banyishuye bagumye bambwira ngo maleshi maleshi ngo leshi 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 bansaba imbabazi. Hanyuma urumva ni vyiza ko bakugurira ibifungurwa kandi ukabushima. Reka rero Karine umwe yirwa arabahohotera yama avuga ngo ntaco tumaze, aza arabona ko hariho ibikorwa yari gukora ari twe tubikora. Reka twumve rero intererano uwo murundi kazi nawe yishuwe biciye kuri uru rubuga rwa Daniel Mugisha, biciye kuri Daniel Mugisha yatanze bivanye n'ingorane zimaze imisi ziba abarundikazi bariko barasiga ubuzima muri Saudi Arabia bazize kudakurikiranwa canke kudatabarwa mu ngorane barimwo. ahubwo Mugisha nk'uko uri umuvyeyi wo muri umuvyeyi niwibuke ko igikoko ca mbere gitinya icaye twebwe abagore, kandi abagore urazi yuko tugaragamba ku rurimi inyuma ariko kubera turya imigara yo muri Tanganyika itaribwa twama turiko turagaragamba. Jewe naramwumviriza ariko kuvuga icarabo n'abakizi tuja kudandaza mu isoko tukaza kurangura abamabuza tutari kumwe ntitwokwihaya nka kurya. Ahubwo kijya n'igisigo ujya so murundi kazi banga umukenyera rugamba akenyeye yaje kuronderera ubuzima azi agateka k'umuntu yokora bijya ndamwumva ko ahubwo aza kutumbara nujya niwo mwodukura ko niwo twari dukwiye gutabaza, kuko iyo baronse umuntu atabavugira bakwicarako hama umuntu avuga ko ataco ukora n'izampirahishi zamaze kumenyera gukokora inkono nubwo bashigaje za magufa y'inkoko baduha abo barabo nico bavuga gituma yuko atacumaze. Je nije ndakizi amezi 4 ry'umuceri wera derere frigo igaragara ariko teka wampaye baguma bambaza ujya muntu waduhaye nimero ninde, nababwiye ntavukana na papa. Urazi teka wampaye, urazi ko nari ngifungura neza ingufu zari zarameranye, nari nsigaye ngenda amakuru yose navyimbye mbabara umutwe wa buri segonda. None ubu kuva mvugiye wa mutwe ni wakize, ahubwo wubahwe aho uri hose Imana ikuzigame ikuzigame kugeza yaho izogarukira kugutorera wewe, ahubwo ntiwociye mu ivu yokurungikiye abamarayika bakakorerora. Niwuzi urukundo icarico, ico kintu co kw'isoko urazi ko aguma abwira abo bicaranye ati hore hore ubu no kugirira iyi Ramazani nje mu isoko naramwinginze ndamubwira nti none kunyicaritse bimeze gute, ngo warakize, umeze neza, nimeze neza nyene, ngo nta bantu bariyo. Ejo hirya y'ejo niho naciye ntora Arabia atari hari asanga nadandaje, asanga amahera araha acambwira ngo shangura imiyamiya ngo nta wundi mukozi. Sinamwishuye, ejo acaraza nongera ndadandaza. None umunsi twagiye kudandaza icubahiro mbere basigaye bama reka ndi umwamikazi, asha ndi umwamikazi mbere agumanye inginga niyongeze. Uno munsi na yahora ambwira ngo ninigurire impuzu
yanshopingiye uduhuzu dushasha, nahora nigurira amavuta, nahora nigurira amavuta yayampaye. Hama ikindi naco bajya bavuga ngo bogeko, mbeje ko nkora gonge niki, tuvuge nk'ubu unye ndafise agahengwe ntaha saa sita z'ijoro mvuye kudandaza, ubu ndashitse ubuho bampaye n'uburenganzira ndateka, siko vyose nkabikora. Ikintu ntakora no kumesura, simpembeye baheze kurya idaku hama noza ivyo mu nkorope sindyama 12, aho nyene izo 12 n'igihe 2:00 aca mvyura ati tuje kurangura niwuzi ibisohoka, simvyuka nkaca ngaruka gukora ibindi biba vyasigaye, ariko hanikira impundu za kuzinga impuzu, ari guhanagura amatapi no kwegeranya ivyashara. Jewe nk'ubu mwira amajani ndekuriwe kuryama amasaha 3 canke 2 ngiriwe amahirwe 8, ariko nukubwira amahera mpembwa mwene data woyifata ku munwa, none ko ntarongeza kuko mvise impanuro y'uwo nasanze namaze imyaka 7 yambwiye ati Gerardine ntiwiguriye mvya, nyimba ufungura bakakuvuza korera ayo majani 9 niwe yakorana umutima atawujyagiye yashize mutanamugavuye, Imana izoguhezagira. None mu myaka maze notawugira noza gusega indaro sinoronka hantuna n'umuryango wanje. Vraiment no kuri je ndagushimira cyane, ibiganiro vyawe ndabikurikirana cyane kuko ndahigira vyinshi, ndahumvira twinshi, haba mu vyo gufata umugabo neza vyo ntarinzi, haba ukuntu natinya mugubu nerevutse bakagira ubwoba nawe ukamvugira ukamiteka wubahe. Hama Daniel naje kwirya video na audio izurya mukobwa wasize hanze, ndafise kandi noterera kurya muntozeye kurya mukobwa hari irindi kosa yakoze, ntabwo yarazi ko yafashe video akaca yigumizamwo, bakaca bamusaba telefone akaca yerekana. Hariho ahantu yarungitse audio ku kiganiro nabonye ngo bariko ngo umugore wa muhungu wiwe n'umuhungu wiwe bayibonye, ngo bari kumubwira ngo bamusaba ngo nagumeho ngo yanse. None yibaza ngo bamugumijijeho kubera bamukunze canke bamugumijeho kubera akantu bo kwikenyurira. Suwo wenyene, ego twese ntiturabakambwe cyane b'imyaka 6, ariko imyaka yose tumaze amakontra arimo ahera simaki. Ariko hariho n'ikindi mpora nkunda kumviriza iyo ndi kumviriza ibiganiro bagutabariza ngo batabarize. Ijambo rimwe ukwiye kudutabariza, ntitwice n'inzara, ntitwicwe n'ingwara. Nivyo bintu bibiri abantu twaze guca amahera, tuzi ko twaze guca amahera, ukwiye kudutabariza tugakurikiranwa, nayo bijya bibazo vyose ahibambewe ntibizokunda. Nka kiganiro nigeze kumva ngo harimwo ngo abagawa ngo bakarya bonyene, mbe twe tumaze imyaka 2, 3, 4, 5, 6 na hotpot canke icombo wogeze bagasubiramo kucoza, ko bitatubabaza kubera iki? Tuzi icyatuzanye.
rero nico gituma harimo ibintu bakwiriye kuraba bijya byo kuvuga ngo jewe ngo navuye muri ofisi ngo bambwiye uko bagize uko oya. Iyo uvuye mu Burundi ugashika muri Saudiya hariho ubundi bwenge wiga. Aha turi ku ishure y'ubuzima nimba bamwe batabizi. Ego naje narigeze gutabaza ariko nzotabaza ku cerekeye gufungura n'ingwara ngwaye conyene gusa, ibisigaye ku biganiro nagiye ndabona utanga n'impanuro harimo ibibazo bimwe bimwe icambo cawe tuba dukwiye kukubwira umuntu akacikenyurira kuko haba harimwo ugupfa nko gukira. Rero nico gituma icambo c'uyo muntu ati abantu bashasha abubu rero ba 2025 barakerebutse pe, barakerebutse. Ico kibazo coco nta numwe kidashikira kandi ico kigushikiye n'umugenzi mpfamfe nta video murungikira ubimubwira ku muntu wakubwiye ati mpa video ntugeza, kuko ni ikintu ino asha wopfa umukora irindi kosa bakarideribirana iryo ryoryo ahubwo yaba vyakunda nako bikunda gute kandi numva yuko na nyina buja yabibonye mukazana w'umuhungu wiwe none yasubiye gukora iki? Ufise inamba yiwe namubwira atoroke aje mwibarabara nkuko yabivuze yamangare hakiri kare ikintu no muhanura akaba yasubiyeyo ntimuvuge ngo Karine egome Karine n'umugesera ariko nabitari gushikira Karine yamaze kwibwira nyina buja ko yari yamaze gusohoka yari yakizimana yari yamurokoye yari kucagira ko mwibarabara akazogirira amakuba hehe mwibarabara akarondera ukuntu ataha muri iki gihe caramajane canke naho akabandanya aronsa agahengwe nta kindi nari kumubonera. Yasubiye naho n'ubu hari n'igihe mutazosubira kumwumva ijwi. Rero abantu bitwaza ngo tuvugire ibi n'ibi haba namba ni nk'ibindi numva vyerekeye umushahara. Umwarabu ku kintu namuboneye ntiwongeza nyene yiyumviye arakongera. Jewe kenshi harimo benshi nkunda guha akarorero iyo bari kuvuga ngo ngombe ngo nsaranyongere nababwiye nta hamwe muri abasazi muratonze. Umukozi niwe yiyongeza hehe ku kazi. Ico cyo kongera cova kubadusinyiye bahanya amasezerano bagahana n'amasezerano y'iki y'akazi koko hariho abagome nkuko bakubwira ngo ironderera itike igutaha niri kuratabaza benshi n'abagome kandi bashiranye ko ariko twega abarundi ntidushiranye ko sabo baduhaye ku ma office ntidushiranye ko tuzi kwicana gusa no kudodoberezanya ahubwo ico kintu c'ama video barabe ntibadukwegera ntibaze basubire bananiwe no kubiguha baraza bavyigumizamo canke babibahe biyendere kuko nico azoba yashatse. Igihuba wabimusavye naho nabihe wewe kuko wowe utubikiye vyinshi urakabati kacu ntaho wobivuga. Hanyuma cyo nashaka guterera cari ico nayo kuvuga ngo office zozo za Saudiya unaniwe na office yacu y'i Burundi ubwoko bw'iwacu woza gutabaza office mudahuje ubwoko bokumva ahubwo twambaze Uwiteka wowe ubishoboye udufashe bidakunze uca wambaza Uwiteka ukavuga ati Mana hasigaye hawe udusenga mu tunyongoswa cyamo cyawamuntu ati ndavuga simvura ikintu cerekeye cyo kuryamana canke ngo bagusavye abantu tuvyikuremo
umenye ukuntu mwankira gomba gusanga uri gukoropa tora kirya kubuzo dukoresha mokunesa ubangura uvuga ati ndakwereka ndagupayura aca ntasubira kugaruka aca kuraba nkayo hanze. ndakuramukije muvyeyi wacu wamutwitwararika ukadutabariza. jewe ndi muri bantu bari ngaha muri Saudi Arabia. ukuri murakora igikorwa gikomeye, Imana izokibahembere. nukuri je nama numviriza abantu benshi wama watabarije, nukuri nkavuga ati kweri uyu n'umuvyeyi. Yego kuvyerekeye abantu turi no muri Saudiya, abantu baturubika barakwiye kuza baradukurikirana. benshi turagwara tugahakwa gupfira ino. nka jewe hano ngira ukwezi amezi 2 araheze mfise ingwara yo kuzungurirwa, ubwenge bukagenda, ariko sinoshobora kubwira mabuja ati raba undihira itike ntahe mu Burundi ngo anyemerere. hana jewe ndubuzopfira ino ni hatari. nukuri abantu bajejwe umutekano baraye badutabarize kuri abantu baza baraturungika ino muri Arabie Saoudite mu maofisi y'u Burundi, baraye baza baradukurikirana, kuko umuntu nahagwara akarungika voice cyaka n'abatelefona ntibigera bamwishura, barasoma bagacaguma bihoreye uko nyene. umuntu yagira ikibazo runaka yagera nakibashikirije bakaguma bihoreye. hariho uwitwa Karine ino muri Arabi, wewe wihenze ukanamurondera ngira aranagutuka bimwe sinzi, hari n'igihe atanakwishura. nukuri muvyeyi wacu nibaraye badutabariza. yego mukuru w'igihugu araba ico yovuga kuri abantu bari hino. abantu turi hino hari abadutabariza nukuri, turabe ko twubaha amahoro. bigiye kunakora abantu baturungika nomba ari ivyo namba ari amasezerano bahanye n'aba bantu, baratwima wifi ku buryo ata muntu yovugana n'uwundi naho yoba afite ikibazo. nka jewe aho mperereye kugira bampe wifi, bampa wifi mu masaha 5 y'ijoro. aho rero mba ngiye kuryama n'umuryango ntitunayaga, je n'ukwezi kurahera tutavuganye n'umwana. nukuri nico kintu baraye bagikorereko abantu baza baraturungika ino, baze baratanga itegeko ryo kuza baraduha ama wifi kugira umuntu agize ikibazo azoza arashikiriza ikibazo ciwe. kuko umuntu naho yogwara nkanje naho nogwara, nta muntu yopfa amenye ivyanje, kuko misi yose jewe wifi mabuja yimpa 4, 3 izo saha. urumva naho nogwara sinokwigira mvuga ati ndarungitse voice ngire ntabaze, ntako vyokunda. nuko rabijejwe nibarabe ico bodufasha. nukuri ibintu birateye agahinda kuri abene wacu bamaze imitsi bapfa, nukuri birababaje. jewe ahondi numva nukuri birababaje, nta nuko numva nobivuga. Imana yonyene niyo kutworohereza, niyo kuducira inzira. yego amasawa ijoro ryiza. ahubwo nuko naciye bampamagara, hari ijambo nagomba mvuge irijanye nawe. mbega Karine utagira indero, mbega uyo mugisha uriko uramuraba waraye uhangaye, mbega ubona hari aho muhuriye. eguye n'umugabo Karine, nawe uri umugore canke uri igipfamugore canke uri igipfandero nyene kidafise n'izina bokwita, umwicanyi, umukereranyi. umuhungu agahungu naho ko bari gatoyi
umenye ko icyubahiro afise cyasi wakibahaye, abo bafise icyubahiro bahawe n'Imana yo mu ijuru sha, udashobora kukibambura sha. Wibaza nawe ngo mwambura ubuzima nk'ubwo waraye wambuye uyo mudamu. Mbega ubona we waraho muhuriye na Rina, mbega ubona n'isura yawe ufise araho muhuriye na Rina. Hewe ndakubwire, ingero ugerera mugenzawe niyo utegerezwa kugererwamo nawe. Ni ukuri hamwe bataguhamagaye ngo uje mu gihugu, tuba tumenya ko ubutungane bwo mu gihugu butariko burakora, kubera n'abatuka umukuru w'igihugu batayishe barabazana ikibiriraho. Rero nizere nawe wagishe, wamaze kwica, uri umwicanyi, uri umukereranyi, wazanye isura muri iki gihugu mbi, wewe bagutwara ku kamorimori, bagutwara ku kamorimori, mana bagutware ku kamorimori. Tubone ko washitse mu gihugu, tubone ko washitse mu gihugu. Ni ukuri kw'Imana, Imana ivyumva ivyagiye mu ijuru. Twewe turagusavye wewe uboneke mu Burundi, mu gihugu bakubone neza fresh. N'uwatutse umukuru w'igihugu baramurondeje urushinge mendereka wofisa naho bagukura. Turabisavye dushimitse, ayo niyo majambo nibagiwe. Nta ndero ufise, ahubwo ukwiriye gupfa nawe, ahubwo ukwiriye gupfa. Ni sawa urashima. Je numvirije no kuri icyumviro washirije muri groupe numvise, ariko jewe ndababaye musaza wanje. Uyu mudamu yarayapfuye yakubiswe, yari mwene wacu. Kuva ejo twiriwe turarira. Icyambabaje abamusafirije n'abatelefone baranka kwitaba, gushika no telefona umumadami yahora amukoresha acambwira ngo intami ngo mini yatiniraga mwita ngurinde ngo ndaguhaye nomero zanje. Bibaze nabuze ndababaye, madama agacambwira uko ico yakoze. Yaciye anubikira bajya abantu basafirije mwene wacu muri office, nawe uyo mupapa n'umupapa dusenga hamwe yakijijwe dukorana imirimo y'Imana, ariko ntiyigeze nyishura. Yarasomye ntigeze yishura akaga. Nukuri musaza wanje, papa wanje, nukuri igihugu uriko urakora nkuko nami ndabivuga, Imana izoguhezagira, kandi Imana igume ikurinde, kugwanirire n'umuryango wawe. Uduserukire imbere, utuvugire. Abakozi barahereye, abarundikazi barahereye muri Saudiya, bariko bicwa n'amasumu, bariko bicwa bakubiswe. Wagira ngo telefone mu madami akakubwira ngo urinde ngo ndagwaye nomero, wagira ngo umumadami wagira ngo uriko uramukurikira agaca kuha abantu basafirishije umukozi bo muri office, kandi izo office twazi telefone ntizitabe canke zigasoma ntizitwishure. Musaza wanje bro, urumva ico kibi kubera iki? Kandi bagaca bongira bakaza bakatubwira muri groupe ngo umukozi ngo azotoroka, ngo azogwa muri Saudiya, ngo azohera muri Saudiya. Bro, je nukuri nakubeshe, naciye muri Kenya kuko nafise ibibazo byinshi bro, nuvuga ngana kuno bikubwira. Nagiye je nigeze nciye muri Kenya, kandi naragize ikibazo, maze kugira ikibazo ko je nanje muri Saudiya ndo umuntu senga Saudiya, naho iyo cyo gihe twasafira bamenye kuri umukizwa bace bakwica, baragomvye kunyica. Uraza bafashije Abakenya basafirije no bafashije. Waruze Gabriel ko ubujina dosiye yaje nta n'ururimi narinzi. Naragendanye ngira ngaha Abakenya bongera baranyigeza ndabaho, gushika naho ikibi bankuriye barampribiya ku magroupe y'abarabona muri amakazi. Ngiye ninjiye mu nzu y'umwana bace bambwira ngo shetani. Ivyo naje ngaho ndasenga birahera, nta rurimi nari bwamenye bro. Muga mu nyuma Imana yaciriye inzira. Muri iyi misi heze abapolisi barafata bashikana kuri office ahantu bitatari, bace batuma ko boss acaza yebaza ngo ndacyari wa wundi w'umwana mu mutwe ntazi ururimi rw'icyarabu. Waraza aravuga, amaze kuvuga namubwiye ati mbega ndakubaze boss, wowe mwagombye kunyica mumbwira ko ntari umuyisilamu ndi umukizwa, kandi passport yanje na visa vyerekana ko je ndi umukristo ntari umuyisilamu. Ati ndaguha ikibazo, ubu uyu muperezida ari ngaha anye muri Saudiya ntafise umugore w'umukatolike kutaramwica. Ninjiye muri Saudiya abagore atawutubona mu maso no ku maguru. Ubu perezida yatanze itegeko mwirwa murasambana kandi imbere ya Maka, siko? Ubu perezida yatanze itegeko abantu bagenda gusa, gende bafate unyagiriza iki, genda umukristo n'ubunyica. Abapolisi bashavuga ati nivyo boss, uyu muntu muhohotera ubusa, umuntu asenga hashaka. Perezida wacu yari mumeze bana n'ubu afise umugore w'umukatolike,
cyamba ndatsinze gutyo perezida cyaramaramara uyo mubosi wanje cyaramaramara amaze kumaramara aca mu burenganzira bwo gukora muri Saudi yaje ndikorera uko n'umuntu ndagize ikibazo ndamwegera nkavuga ati karibu yaciye avuga ati uwo mubosi wanje genda ukore ni waheza uzirira itike ugende cyaravuga ati sawa rero musaza wanje gitume je wenda kwandikira kandi yodio ni ndende mugabo wihangane papa wanje ubunye nta mukenya yicwa muri Saudiya umukenya ubu unye umwarabu mutaniye ku bujinga aramukubita imbugita akamwica agacagenda umwarabu amufashe abandi bakenya amatelefona muri Kenya perezida wa Kenya cyarunga ikintu ngaha muri Saudiya ati umuntu wanje mu murekure mutamurungitse n'intambara ubunye abakenya barubaho bakubahirizwa nukuri natwe umusaza wacu tugire nukuri jambo natwe mubwo muduserukire hejuru ko mwemeye yuko tuza muri Saudiya ku butungane bwiza kandi nibiza kuko kare twinjiriza Kenya ariko ubu nukuri twinjiriza igihugu cyacu cy'u Burundi nta kwinjiriza ibindi bihugu ariko mukurikirane aba bari kubarinjira bari kubicwa n'inzara bari ko barakubitwa bari kubicwa n'inkoni bari kubicwa n'amasumu nukuri perezida nyakubahwa nukuri umuvyeyi wacu namwebwe turabubaha muduserukire nukuri bamunze mugiranira ibiganiro ino muri Saudiya ataruko naho manze mugari ataruko abantu barahoneye muri Saudiya musaza wanje abana abo tuwirwa turamenya hari abandi tutazi bicwa bagatabwa mu mafrigo hari abandi bicwa bagatabwa mu mazibara ibiduga ibizibara ibyavu bikaja guta ku kiyaga abarundi kazi tutazi bariko baraja musaza wanje iyo n'inkuru ndakubwiye nigeze kuja gukora ahantu kuko je ngira nkwizi imyaka 8 muri Saudiya ndi umurundi kazi papa n'umurundi mama wanje n'umurundi kazi nje gukora ahantu ngiye kugurura muri frigo sange kiziga cy'umuntu barahatse kunyica cyamba ndazi ururimi cyo turatukana nawe kandi muri Saudiya uzi ururimi rwabo ntacyo bakubwira mugabo utaramenya urwo rurimi barakubonera kuraje maze kuba yo imisi simike maze kumenya urwo rurimi baje bankankamira turatukana cyamvuga ati ngomba ngende kubatanga ariko ubundi mutamasha bati sha uyo muntu kutamenya wariwe ntabwo bakwica barabonera kuko uburozi bw'umwana bakuroze mu gitondo sizeri saa moyo ubufuye igitondo urumva rero cyane ikibanibanga mbonge nto nabaza abakenya bagikira abakenya bacambira ati abakenya kuva ke abarabu kuva kera barica abantu bakabashira mu mafrigo bakazomana n'imyaka ijana ati cyanke bakica abantu bakabashira muri bijya bicafu vyabo ibiduga bikaja kubata rero musaza wanje aba barundi bari kumenyekana ubu bari kubarafa aba ni benshi ni bake ariko bugiriye hari abandi bari kubaricwa tutazi musaza wanje nukuri muduserukire nimebwe bavyeyi bacu nibwe papa bacu nukuri turondere nukuri benshi baziza kurondera hari abafise imfuvyi ibibazo mu muryango byinshi nukuri je narashimye kubona nukuri mwana dukoreye ikintu gikomeye na leta y'u Burundi kadufasha abakozi bakinjira muri Saudiya baciye ku kibuga cy'indege iwacu ni byiza cyane kuko benshi baca muri Kenya za Tanzania kabwe twinjiriza za Tanzania za Kenya kandi natwe turabarundi dutegeza kwinjiriza Burundi bw'iwacu ariko rero tugira habi ibiganiro kubera abarundi kazi baraheze ubu yarayafuye yakubiswe n'inkoni ni mwene wacu bro kuva ejo niriwe ndarira niba ndatabaza office nta n'umuyigeza twishura n'ubu mu muryango turatekereje batubwira ngo bari mu matohoza musaza wanje mukuri mudufashe kandi natwe tugiye kubisengera natwe tugira ijambo ko babivuze kuko nitwaguma duhuze hatagira icyo tuvuga turahonera muri Saudiya hagira icyo tuvuze amadushikirize namwe bw'abavyeyi muri hejuru hagira icyo mudufashe ariko nukuri leta y'imvyeyi nukuri dukadufasha mudufashe mu maza mujyanira ibiganiro muri Saudiya bishobotse n'abakozi babanze bareke kwinjira kuko benshi bubuganiwe muri office ntibanabagaburira nk'ubu je ndafise nk'abashika kuri 10 bakiri muri office amaze amezi 5 bataruhana akazi bari muri office bararira ukatusanga nkaje uko amaze kuhamenyera afise nk'utuntu nkacangenda ko hari ukuntu dukoresha location nkajayo nkavuga ati dufashe uko kandi ushize muri office ntibanakugururira rero ingorane yabo none bashaka dufe duhonere mu gihugu by'abarabu Mukuri je cyumviro cyane cyari ico mbabarire nyamanda gukankamiye bro musaza wanje ndababaye ko narayembutse ego navuze ko ntazokugora kubera ndacyari mu babaro bamwe nacu yare yitavye Imana urumva ntituranabimenya
ejo batubwira ngo ari muri koma, ejo turiyotorera ngo yapfuye bacatubwira ngo ari muri koma. Mugabo ubu tumugiye ngo mambona bapibiriye amafoto yiwe y'ikisinzi kuko yinjiye muri Saudi je ntavyo namenye uko namubujije no kuza muri Saudi kuko je nahuye n'ivyago byinshi muri Saudi, musaza wanje nahuye n'ivyago bikomeye kuko je naciye muri Kenya. Rero namangira ati ari mu Burundi, ejo naho nagiye mbona amafoto ariko barapibiriye, n'ubu sino kugira ngo biri gute kuko nino ni muba ino barafunze ubuzine bwinshi utwo turakora dusubiye, ntituzi ko ariko dutanga ibimazi, ntituzi ko ariko twari kuzimu, ntituzimo na kimwe n'ukuri musaza wanje mudufashe kuko birarenze, ubwicanyi burarenze. Wewe uharura batatu, je kubwanyu ngenda harura nka 10, hariho buge nabo batashikana imbere ngo bavuge, udusanga bamwe babanigaguye, abandi bakuswe n'inkoni, abandi bishwe, abandi ariko bagwa mu bitaro. Ibaze umukozi agashobora gukubitwa, yagenda kwitwara mu gipolisi cyo nga Saudiya, agaca bamushira mu bitaro ariko minoti, afunze ariko minoti. Ibaze prime aba bantu turimo burya n'ibikuku, banze no kuri mujyanira ivyumviro mubanze ko mujyanira ibiganiro, sino ugara n'ibindi bihugu vyino byarugaye, Tishadi, Bangladesh, Indonesia, Sudani na Kenya n'ibindi bihugu byinshi n'abasomali. Ubu nta bakozi ariko njya kuri Saudi burya n'ibikuku, mumanze mujyanira ibiganiro nkuko Kenya nayo nyene yari yamaze imisi yugaye, umugabo yagira n'ibiganiro. Ubu nva ngo batanguye kuza, ubu barubaha umukenya. Natwe bwo Barundi reka nitwobatinya ngo kuraje ko twebwe Abarundi abasirikare biwacu bagiye kuzana amahoro mu gihugu cya Somalia, natwe twananirwa no tukatera akajagari ngaha, ariko turabubaha ko dusenga kandi turubikwa n'igihugu cy'u Burundi tuha gutera akajagari. Rero mwebwe n'ukuri muserukire kwanza aba mama bari kubaringira mupfumu mumanza mwugari, mugirane ibiganiro, mwongere mugereranira ibiganiro n'abantu barungika aba bantu bo kuma office, apana gufa gutuma umukozi nta mukurikirana ukamutelefona nta kwitabe ntagira icyo akubaza, agize ngo arakwishuye naho bura kubwira ngo none y'Imana ngo y'Imana ngo vyateguye ngo urabisubira. Ibaze vraiment bro kaka pole sana no kwinda kwishije amajambo, mugabo mfise umubabarusha je Murundi kazi apfuye ndababara kuko twahitiye mu ntambara, benshi barapfuye ibijyango, hari naho dusike turi imfuvyi, ugacubona abantu bariko bafa tukaje kurondera ubuzima tugaca dusubira inyuma, ufise ureze imfuvyi, ureze abavyeyi, ugaca abavyeyi bagaca bakubona uri kiziga, n'ivyo ugiye kurondera ntubishikanye kandi waje neza, nta ngeso mbi wajemo. No byari vyiza twebwe mu gihugu cya Saudiya ntitwiba, nta busambanyi dukora, nta ngeso mbi dukora, tuje kurondera ubuzima ko turabarundi turafise ubwenge, turashaka muri Saudiya ntitubenze nk'abakenya. Niba tureke baduha amahoro dukore, cyanke ivyo biganiro n'ukuri mufata ama decision byase hari ahandi hantu Imana ishobora kuducirindira Abarundi kazi tukaza kurondera ubuzima kandi tukabaho. Sivyo none musaza wanje? Amahoro Daniel, yego mwiriwe neza. Jewe nshimye kuvuga ko ikibazo c'abantu bariko barapfa mu minsi, abo bantu bahohoterwa n'abariko barahohoterwa n'aba babuze ababo, twese dukoranire ngaho, dukoranire ukuntu uzeya kuri RPA, kuko ijwi ryabo rirashika kure kandi yumvirizwa n'abakuru benshi, kuko naho twotabaza aya ma ofisi, urabona aya ma ofisi na y'aba bantu nyene tubabona, urumva benshi izi ofisi nyinshi je nararavye, naragendeye na santari z'aba aba bantu nyene bacu, urumva barya badutwaye muri iyi minsi, sinzi uko nabivuga dawe. Kuvuga rero gutabaza ku ma ofisi y'u Burundi nta na kimwe gishobora gukorwa, ariko duhuriye ngaho turi benshi tukavuga ikibazo gihari, ndizeye yuko abaharanira agateka muntu bashobora kubijamwo ibintu bikagenda neza, ego bagatuma banabihagarika, mbere jeho bimbwireye ubu numva umenga bobihagarika, hama baze babisubiremwo bushasha ngira ngo, kuko birateye isoni. Twaje je naje kuva 2016 mu Barabu, tuja mu nzira za magendo, amabi ariko arakorerwa abantu baza ngo baciye muri leta,
by'ukuri ntayari ahari. Oya, ego nivyo ibibazo ntivyari bibuze mugabo ibi birarenze mu kwezi abantu 5 bapfa. Urumva ko ari ibiterasoni by'ukuri. Duhaguruke rero nk'uko wahisemo kugira gufasha abantu n'ubundi ugumeko ufashe turondere inuzeya uko vyogenda. Ego murakoze Imana ibahezagire. Nico ciyumviro nari mfise. Hano je nta byinshi nshobora kuvuga usibye gushimira mwebwe mwagize icyo muvuga. Ubundi je ndi umusuku wanyu murantuma nkatumika. Ikintu kinezera ni ubutumwa muhereza Karine. Mbe ibi bintu nkora Karine abikoze mukaza muramushimira wewe ntivyomugwa neza. Peter ijya agence Alfayed sinzi ya agence abantu bayiciyeko bose barababwira ngo mugiye muri Arabiya hariho umukobwa w'umugome yitwa Karine. Muri komantere mugomba mumbeshuze nimba mbeshe. Abantu baciye kuri agence ntimuze mugane ahantu hari, muze mutumuje ahandi hantu, muze mwicunge, ntimuze mutumbera ahantu hari. Ni ukuri kwirya agence ya Peter barababwira ati muze mwicunge, ntimuze mutumbera ahantu hari. Umugome nk'uwo kubera iki adakora ibyiza ngo baze baramushimira? Je uwo nshira hajya ahantu Karine niko ntohaja nyene sinohakwira jewe ndaharengeye muri make, ariko mumbabarire siniko ndiyemera, simwe no kwiyemera mugabo hajya je sinohaja kubera ahubwo nyene urumva mbaye bugereranye ndi nk'umuntu ari muri icyo kibanza arimwo atari nicyo kimaze. Nobafasha abantu bakaza baranshimira nkuko bashimira Daniel Mugisha. Bino bintu biriho bituma niyumvira ko nozoshiraho abantu bameze nka Karine bafasha abantu muri Arabia Saudite. Imana ibishatse muri kazoza bakora nk'uko nkora canke bakansumbya ku buryo mutongera kugira ingorane, kandi hamwe n'Imana bizoshoboka, ndavyipfuza. Abantu nka 5 bakora nka bijya Karine akora, oya bakora ibinyuranye na bijya, ntibakora nka bijya akora vyo kwicana, vyo gukubitana, vyo gutotezanya, vyo kutubaha. Bakora vyiza kuruta bijya akora. Ndumva ndabishaka kandi bishobora kuzoba, sinzi igihe bizobera mugabo ndumva bibaye nk'ibikunda vyo nozobikora, kandi hamwe n'Imana bizokunda. Ndabwiza ukuri hari igihe jewe no kurya binanira ingenda zibona kubera message nyinshi nkasoma, kandi umuntu anterefonye nkanka kumwitaba aca avuga Daniel bwa ndaragara, ngerageza umuntu anterefonye n'ukuri kumwitaba nkatuma ndavugisha iminota 5 mugabo nkagerageza, ariko audio nazo ko ndabasaba kunkema audio pane byo kwandika. Abandika bobo vraiment nimubabona ntasomye ntimuze mubabare, ntabishuye ntimuze mubabare, si jewe. Ikintu nemera ni guhamagara na audio ndasubiyemo. Niwandika nkabona sinakwishuye ntuzubabare, ziba ari nyinshi cyane. Nahisemo audio no guhamagara. Okay, hagiye nibaza ati rero mwashavuriye mugabo ndazi ko muntahura. Reka nabashimira rero, ndashimiye cyane. Mumbabarire nimba muzi kuraba bijya kano kajambo ndakavuze nsa n'uburusha ngomba nduhuke. Turi isaha
umunani z'ijoro n'iminota 56 ibisigaye muheza gigwe.